Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze, jewe Janvier Manirambona, nama mbana namwe muri kino kiganiro. Mu kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, nagomba ngo dusangire amajambo tubona aboneka mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yoweri. Hanyuma turabire hamwe mu gice ca kabiri umurongo w'12 wonyene, turabe ico ayo majambo atubwira. Indanzi y'amajambo, ijambo ry'umutwe rivuga ngo, canke umutwe w'amajambo nkuko abandi babivuga, avuga ngo Yoweri ahanura abantu ngo bihane. Enda naho bigeziyo ni kuhora hagize, nimungarukeko n'imitima yanyu yose, mwisonzesha murira muboroga. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari isanzwe ihezagira abantu bayo. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo muri kino kiganiro cacu, muri kino gitondo gishasha, Imana itwongeye kuba tukiriho, tukiri bazima, atari kubera yuko twagororotse. Mwijoro haba vyinshi, habaho benshi bahura n'ivyagwa, abandi no gupfa bagapfa, bibwa bakibwa, bamazu aguruka akaguruka, bivanye n'ibihe novuga ngo vy'imiyaga, vy'imvura n'ibindi. Haba vyinshi, noneho mbere y'umuntu aryamye asinziriye aba ameze nk'uwapfuye, yikangwe hajya burya basa n'uwuzutse. Rero kw'Imana itwongeye uyu munsi, munyemerere dusangira no majambo. Aya majambo twamaze kumva ijambo ry'umutwe ingene rivuga, ni ijambo rihanurira abantu b'Imana b'Abisirayeli. Murazi ko izi nkuru zo mu bitabo byo mu isezerano rya kera ahanini zivuga, zishimikira, zishimangira ku nkuru z'Abisirayeli, ingene bagenda bakakora ivyaha, bakaja kure y'Imana, hanyuma bagahura n'ivyago, Imana ikareka abansi babo bakabatera, bakabanesha, bakabatsinda, ugasanga baranyazwe ivyo bari bafise vyose. Imana yacu nidutabare. Rero mu bihe nk'ivyo, kuko Imana ikunda abantu bayo, kuko Imana ibabara abantu bayo, kuko Imana ari umutunzi w'ikigongwe, ari umutunzi w'imbabazi, hagera igihe Imana igatuma abavugishwa nayo ngo bagende babwire abantu bayo, bababwire kwihana, babahamagarire gusubizaho imigenderanire myiza, bongere bitandukanye n'ibyo bakorokeyemwo, maze imigenderanire yabo hagati yabo n'Imana isubire kuba mizima. Imana yacu nidutabare, kandi ibi bigaragaza urukundo rw'Imana. Burya uwukwanka abonye wahuvye, abonye wazimiye, abonye watakaye, abonye wagize ivyago, yovuga ngo genda herayo, yovuga ati ahubwo ntuzonagaruke, ntiyokwipfuza kuva mu bibi wakorokeyemwo. Imana yacu nidutabara. Aha rero mwumve neza, Imana suko hamwe bagomba bagaherayo, novuga ngo yo izobihomvye birebire cane, kuko abantu bapfuye yorema abandi, abantu bagumye mu vyaha yorema abandi. Ariko Imana irakunda abantu bayo yaremye mw'ishusho yayo. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero twabonye ngo iki gihe ca Yoweri kirangwa no gusubira inyuma kw'abantu b'Imana. Iki gihe ca Yoweri kirangwamwo, novuga ngo ugutakara. Abantu batakaye bakava mu bwiza bw'Imana, bakava mu migenderanire myiza y'Imana bari bafitanye n'Imana. Imana nico gihe tumye ijwi ry'usemerera nk'umuvugishwa wayo Yoweri ngo genda umbwire abantu banje bongere bangarukeko, kandi kungaruka ko birashoboka nibemera
gukora bino bintu. Umuntu iyo yataye Imana, umuntu iyo yavuye ku Mana, umuntu iyo yakorokeye mu kinogo kimushira kure y'Imana, ikinogo c'ivyaha kimutandukanya n'Imana, ariko akemera akagaruka ku Mana, hariho uburyo agarukamwo. Ntagaruka novuga ngo aragamagama, ntagaruka novuga ngo yivugira iryo yigombeye, oyaye. Hariho ibintu vyerekana yuko umuntu ahisemwo kugaruka ku Mana. Nawe nimba uhavuza gusanga hari ibyo wakorokeyemwo wagerereye kure y'Imana, niwaba wumva uri kure y'Imana, twagomba ngo turabire hamwe ingene wogaruka ku Mana, kubera yuko havuzwe ngo nimungarukeko, hagaruka umuntu yari yaramvuyeko, hagaruka umuntu ku Mana yari yarayivuyeko. Uwari yarayitaye niwe agaruka, uwari yarayivuyeko niwe ayigarukako. Uwo muntu hariho ivyabaye vyamwigije kure y'Imana, niwe agaruka. Kandi ngaho ijambo ry'Imana nkunda cane ryatubwiye, ryatweretse ingene uyu muntu akwiye kugaruka, kandi niyagaruka muri buno buryo birakunda yuko asubira kwemerwa n'Imana, birakunda yuko Imana isubira kumwemera. Imana ishimwe ko naho umuntu yoba yarayivuyeko, naho umuntu yoba yaracumuye ibyaha vyinshi, naho vyoba bisigaye bitukura tukutuku, Imana ishimwe ko ibasha gusubira kuvyeza bikera nka sherege canke nk'ubwoya bw'intama y'umweru iyo yemeye kugaruka. None ngaha twabonye amajambo atubwira ingene umuntu akwiye kugaruka ku Mana iyo yayivuyeko. Hatubwiye ngo enda nawe bigeze iyo. Ni ijambo rikomeye cane, ryerekana dogere bataye kw'Imana, urugero bataye kw'Imana, naho bigeze kure cane. Ukuntu vyagenze biboneka kumego ntibyoba bigishoboka ko umuntu yokoka avuye ku rugero wari ugezeko mu migenderanire myiza hagati yawe n'Imana, hanyuma agakorokera iyo wakorokeye, hanyuma ngo bibe vyokunda yuko usubiramwo Imana, bibe vyokunda yuko ugaruka ku Mana. Ngo ibintu umengo ntibishoboka, umengo ntibikunda, kuko vyabaye ku rwego rurerure. Ariko ijambo ngaha ayiyobera yatumwe kuvuga rivuga ngo naho bigeze iyo hose, bigeze kure cane ku buryo umengo ntivyoba bigikunda, bigeze kure cane ku rugero rw'uko umengo ntiwosubira kuba muzima, bigeze kure cane ku buryo n'ingabire zapfuye umengo ntizosubira kuzuka ngo zibe nzima, bigeze kure cane aho umengo ntibyoba bigikunda, ntiwoba ukibabarirwa, niko kumbura ijwi ryo mu mutima rikwagiriza rikumvisha. Ariko Imana ngaha yatumye Yoweri kuvuga ngo naho bigeze iyo hose, niko hagize nimungarukeko. Imana yacu nidutabare ubwa mbere ngo n'imitima yanyu yose. Imana yacu nidutabare. Kugaruka k'umuntu ku Mana yiwe bimusaba kuzana umutima wiwe wose. Hanyuma icya kabiri naco twabonye ngo mwisonzesha. Kwisonzesha ni ukwibabaza, ni ikimenyetso c'ukwibabaza, ni ikimenyetso co kureka ibihimbara umubiri byose umuntu yarimwo, agahitamwo kwibabaza mu ntumbero yo kwerekana yuko atuntujwe n'ibyo yagendeyemwo, mu ntumbero yo kwerekana yuko ababajwe n'ibyo yakoze, mu ntumbero yo kwerekana yuko novuga ngo yigaye
yigwije n'ubusa atakinezerewe, ico munezera ari gusubira kwemerwa n'Imana, mwisonzesha no kuvuga mwahevye, mwahisemwo guheba ibihimbara umubiri. Imana yacu nidutabare kandi ngo murira. Turiko turavuga ingene umuntu akwiye kugaruka ku Mana. Imana yacu nidutabare. Mbega umuntu yogaruka ku Mana gute? Akwiye kuza arira. Ikimenyetso cyo kurira ni ikimenyetso kigaragaza umubabaro, kigaragaza ko umuntu yababaye. Imana yacu nidutabare. Naho bishika mugabo si kenshi birabaho yuko umuntu ashobora kurira amarira y'umunezero, gaca usanga ama emotion, ibigumbagumba muri we biciye bituma arira kandi kubera umunezero. Ariko tuzi ko muri rusangi ikintu kiranga hafi bose no kubabaye sawa sawa bishobora gushika ugasanga kurira, ugasanga kitegerezwa kubamwo. Imana yacu nidutabara. Hanyuma kandi ngo muboroga, kuboroga nayo ndabona ko ari urugero rwo kugira ane rwo kugaragaza umubabaro umuntu afise. Kandi mu kuboroga umuntu aboroga yatura, avuga, asora ivyinyegeje muri we yagendeyemwo, yakorokeyemwo, bimubabaje, yumva bimeze nk'icumu rimucumita mu mutima. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha rero none amajambo muri kino gitondo, sinzi iri jambo ico ririko rirarondera muri wewe, ariko ndipfuza yuko urigira nk'icirori ukagirabishako. Bihora biryoha iyo umuntu ijambo ry'Imana adahisemo kuriherereza ku bandi gusa, ariko nawe akagirabisha akavuga ngo mbega jewe bimeze gute ku bwa rino jambo? Mbega ndi umutsindwa canke ndi uwutsinda, ndi uwutsindanishijwe na rino jambo? Mbega iri jambo rirafise ikintu risesanguye muri jewe? Mbega hariho amanyanga iri jambo rinsanzemwo? Kw'iri jambo rivuze ngo nimungarukeko. Ubwo koko vy'ukuri muri kino gihe sindi mu bantu bavuye ku Mana bayivanyweko n'ibyo bagendeyemwo. Ubwo koko muri jewe nta vyinyegeje, nta biri muri jewe Imana iravye bitayihimbara, vyanyigije kure y'Imana. Imana iravye. Mbega sindi mu bantu Imana ivuga ngo ndagomba ko nawe ungarukako kuko waramvuyeko. Icerekana ko wamvuyeko, usigaye witwara gutya, usigaye uvuga gutya, ingeso zawe zisigaye zimeze gutya, inyifato zawe zisigaye zimeze gutya, wewe usigaye uganzwa na kameremere k'umubiri, wewe usigaye uganzwa n'inzigo, wewe usigaye uganzwa n'urwanko, wewe ntukimpimbaza, wewe ntukimpimbara, wewe ntukintazira, wewe ntukinshimisha, wewe ntukinsenga, wewe ntukinkorera, wewe waramvuyeko. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Ubwo ntiwosanga nawe uri muri uno mugwi, nagomba ngo wirabishe kurabe. Mbega nturi mu bantu Imana yipfuza ko bayigarukako? Tugereranije naho hambere hawe hahise, mbega nturi mu bantu Imana ibwira ngo ngarukako, warantaye, warampevye, waramvuyeko, kandi ibimenyetso vyerekana kuva ku Mana nibi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha. Burya rero mu mutima w'umuntu hamayo amajwi abiri, naho umuntu agerageza kuzimya rimwe muri ayo, ariko hamayo amajwi abiri igihe umuntu yakoze ikibi. Kubera iki? Mu mutima w'umuntu hariyo novuga ngo
novuga ngo igisata kimenyesha umuntu iciza n'ikibi. Abantu bose bakora ibi canke biriya si uko batazi ko ibi canke biriya ari bibi, ahubwo ni uko bagerageza kwihumuriza, bagerageza novuga ngo kwiha amahoro, kwiyumvisha ko yuko ibyo atari kizira kuri bo, ahubwo ko bishobora kuzirurwa. Ni abantu bagerageza kwiyumvisha yuko ushobora kunywa itabi mugabo ntiryonone ubwonko, ushobora kunywa inzoga ziboreza, urumogi n'ibindi, hanyuma ntibikononera amagara. Bakagerageza kubyiyumvisha. N'abantu bagerageza kwiyumvisha yuko naho ukora uku canke kuriya bishoboka yuko ubigenderamwo ntihagire ingaruka mbi, nayo ubundi si uko bataba bazi ko ari bibi. Imana yacu nidutabara. Niyo mpamvu rero naho uwutosora ifuku yamiza akatsi mu jisho, ariko mugabo ubundi bwobwo abantu tubayeho tuzi neza, iyo wakorokeye mu kintu kitameze neza urumva ko hari hijwi muri wewe rikubwira ati yamara burya, yamara burya, yamara burya. Imana yacu nidutabara. None rero nagomba ngo mu gusozera rero wirabe, sino kugira ngo vya bindi na vya bindi, kuko wewe niwe ubizi kunsumbya, ariko dufatiye ku ijambo ry'Imana nagomba ngo urabe mbega hariho iby'Imana ifatiye ko muri rino jambo bitumye Imana ikubwira ngo enda naho bigeze iyo hose, naho bigeze kuri, naho ibyaha byawe bigeze iyo hose, enda ngwino ungarukeko. Imana yacu nidutabare. Mbega wishize ku munzane wa rino jambo wosanga ukwije ibiro. Mbega iri jambo rihinduye iciro rikaryirabisha ko urabona by'ukuri ko atamara bagana agasembwa ryo kwereka bitumye iri jambo uribwirwa rikubwira ngo enda naho bigeze iyo hose wewe ugeze biracashoboka, ni mungarukeko bantu banje. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo rero kuvuga menshi siko kwiyamara, niyo majambo nayo numva nosangira nawe mukunzi wa Ntambwe Idahita TV. Enda naho bigeze yose biracashoboka ko garuka kandi ukemerwa. Biracashoboka ko woyigarukako kandi kakwemera. Biracashoboka ko wokwihana kandi ukababarirwa. Biracashoboka ko woyigarukako ugasubira ukaba umwana akundwa kaye mu nzu y'Imana. Nano majambo rero n'abahigwe abantu bacumvira ijambo bahisemwe gufata ingingo yo kwigarukako. Aba bantu n'abahigwe, kuko ibyo bagabitanije, ibyo bakorokeyemwo, ibyo bagendeyemwo, ibyo bagirizwa baciye muri izi ntambuko zo kwigaya, zo kwihana, zo kwatura, zo kurira, zo kuboroga, zo guca bugufi, zo kugira umutima umenetse, kandi izi nzira zo kwisonzesha umuntu akibabaza akemera agaheba ibyo yabona umengo ni ibihimbaro bihimbara umubiri wiwe, akemera akabihera kubwo kurondera ingene yogaruka ku Mana. Aba bantu n'abahigwe kubera yuko bica bikunda ko bagaruka ku Mana, kandi Imana nayo n'umunyembabazi yiteguye kubaharira. None rero nano majambo nari mfise mwese abayumvise, Imana nyine amahoro ibampera umugisha n'abahombe, naho tutobivuga muri menshi, abatari muri uyo mugwi bose n'abahombe, abadahisemwo guhindukira ngo bagaruke ku Mana, kuko nta ciza na kimwe kiri mu kutagaruka ku Mana. Nano majambo rero mwebwe mwese abayumvise, Imana nyine amahoro ibampera umugisha. Tuzosubira mu kiganiro
igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami w'abami, turagushimiye cane kubw'ano majambo twumvise aduhamagarira kugaruka ku Mana, ubwo igihe cose umuntu acumuye, igihe cose umuntu amugoreye gukora ibibi, igihe cose umuntu akorokeye mu vyaha, bikaba ari byo yivayangamwo, bikaba ari byo yiberamwo, uyo muntu aba agiye kure y'Imana umuremyi wiwe. Ariko wewe kubw'urukundo Mana udukunda, wamana ntaryo uduhamagarira gusubira kukugarukako, kugira ngo bikunde imigenderanire myiza yari yarahavuye kubera ibyaha twakorokeyemwo isubire igaruke. None rero umuntu wese yumvise amajambo akaba amubereye amajambo mazima, akaba yumvise yosenga, akaba yumvise yorira, akaba yumvise yo kwisonzesha, agaheba ibihimbara umubiri, akaba yumvise yoboroga, avuga ngo Mana mpisemwo kukugarukako, Mana mpisemwo kwihana. Uyu muntu nucumugirira neza, mweze umutunganye yemerwe nawe, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tuvyizeye, amen.